Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twabateguriye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa muri politike, aho ibintu bitaba byifashe neza kugeza ubu mu gisirikare c'u Burundi. Hari imirwi ibiri, hari umurwi uhambaye cane urongowe na Prime Niyongabo ushaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatembagazwa biciye muri coup d'etat bikoreshejwe ingufu za gisirikare, ariko hakaba n'undi murwi wa kabiri ushaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakurwa mu mabanga, ariko bikaba ku ruyeri rukomeye cane ku buryo bitakitwa coup d'etat ahubwo bikitwa ikindi kintu, bikitwa ko ari akarwi nyine kariko karashaka gukiza igihugu kubera amagorwa abarundi babayeho mo atari make. Akaba ako karwi nako nyine karimwo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, aho ashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye akurwa mu mabanga ariko ntagire ikibazo kiba kijyanye n'uko hari amaraso yameneka mu Burundi. Ariko Prime Niyongabo we arongoye abasirikare bashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatembagazwa ku butegetsi, ariko amakuru ariko aradushikira avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ahirahiye agakura Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora igisoda c'u Burundi, byaba birangiye ako kanya yahita atembagazwa ku butegetsi. Ni byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi tugira ngo tubashikirize cane cane, aho twibanda ku makuru arabana n'ibiriko biravugwa ku mugambi uhambaye wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'imirwi ibiri ihanganye cane kandi yaba iriko irabigiramwo imbaraga nyinshi cane. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye atacyo ariko arakora ngo akore impinduka, ariko bikaboneka ko izo mpinduka n'ubundi ari gukora ataco zizamumarira igihe azaba akoze amakosa ahambaye yo kuba yakikuraho Prime Niyongabo, aho benshi bemeza ko ikosa rikomeye Perezida Evariste Ndayishimiye yakora ari ugukura Prime Niyongabo mu mabanga, kuko yahita atembagazwa ku butegetsi atagisabwe. Byose twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Mu gisirikare c'u Burundi hari imirwi ibiri ihanganye ku buryo bukomeye cane, kandi yose icyo ihuriza ko nuko nyine ishaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, naho bamwe bashaka kubikora mu buryo bwa coup d'etat bakoresheje imbaraga za gisirikare, ariko undi murwi ugashaka kubikuraho hakoreshejwe uburyo bundi busanzwe bw'ibiganiro, ku buryo Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe azemera gutanga imihoho. Ariko abo bashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye yemera gutanga imihoho kugira ngo ntagire amaraso ameneka mu Burundi, barongowe nyine n'umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, mu gihe abashaka ko bamukura hakoreshejwe ingufu nabo nyine bakaba barongowe na Prime Niyongabo. Hari umurwi ushaka gukura ku ngufu ku butegetsi biciye mu ngufu za gisirikare, nyine ibyo bita coup d'etat, aho nyine bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye bakoresheje coup d'etat, ariko ku isonga ryabo nyine bashaka kumukura ku butegetsi bakoresheje ingufu za gisirikare bakaba barongowe nyine na Prime Niyongabo, kuko igisoda aragifise mu maboko kandi arafise abamushigikiye mu gisoda, aho benshi bemeza ko abasoda bakuru bose bashyigikiye Prime Niyongabo nyine kuri uwo mugambi afise wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye akoresheje ingufu za gisirikare. Ariko hakaba n'undi murwi nawe urimwo abantu bahambaye cane abiganje mu mugambwe ku butegetsi barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, aho hari umurwi w'abasirikare bashaka kubuza umugambi wo gukura Ndayishimiye. Abo nabo ni abasirikare bayoboka Reveriyani Ndikuriyo. Ariko nubwo biri uko, amakuru avugwa mu gisirikare c'u Burundi nka hamwe Ndayishimiye yokura Prime Niyongabo bizoba bibaye amazi avanze n'amazutu, bizohava bica bisunika umugambi wa coup d'etat. Ibyo na Ndayishimiye arabizi neza, kandi arabizi neza ko ingingo ishobora kumukura ku butegetsi ashobora gufata isigaye niyo gukura Prime Niyongabo, kuko bimwe mu bihangange bikomeye cane harimwo n'umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yaramaze kwihanangiriza Perezida Evariste Ndayishimiye, amubwira ko igihe cyose azafata ingingo igayitse yo gukura mu mabanga Prime Niyongabo azaba yitandukanije nawe, ko nta kintu na kimwe azamufasha, ko ibizamubaho byose azabyirengera. Ariyo mpamvu gushika ubu ngubu mutarumva itangazo rikura mu mabanga
n'umunyamabanga Prime Niyongabo kuko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yarabigerageje ariko umushikiranganji we wa mbere arabyanga. Ibyo byose bikaba byaratumye Perezida Evariste Ndayishimiye atakaza ingufu kandi bihita biboneka neza ko mu bashaka kumutembagaza ku butegetsi buzuye mu butegetsi bwiwe kandi banashyigikiwe n'umushikiranganji we wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, aho amasoko menshi atandukanye yemeza nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye abizi neza ko ahanganye n'ibyo bihangange byose kandi abizi ko ntaco ashobora guhinduraho mu gihe nyine abashaka kumutembagaza ku butegetsi bafise imbaraga zihambaye kandi bafise ibibanza bikomeye bibemerera gukora ibyo bintu nta gisabwe. Akaba ariyo mpamvu nyine nawe ariko bandanya yiyorosha akemera ibyo bariko baramusaba kugira ngo nibura arebe ko yaheza iki kiringo arimwo, ariko amasoko menshi ariko aradushikira nyine yemeza ko umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi uhari kandi nyine bikaba bigeze ahantu hakomeye cyane ku buryo Prime Niyongabo yavuze ko nahirahira akamukura mu mabanga nawe azahita akoresha imbaraga zose afise kandi akamubwira ko atazibagirwa ko ari umujenerali nyine azahita akoresha icyo gitinyiro ndetse akoreshe n'amabanga ahambaye yari amazemo imyaka ishika 11 amaze ashake ingufu mu buryo bwose bushoboka ku buryo azikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye mu buryo butamugoye na gatoya. Ariho nyine havuye ubwoba bukomeye cyane aho Perezida Evariste Ndayishimiye ubungubu azi neza ko umwanya n'umwanya ashobora gutembagazwa ku butegetsi kuko n'ubundi aba yaratembagajwe kera, ariko Prime Niyongabo nyine agumya amukingiye ubutegetsi ari nabyo byamushavuje cyane kubona atinyuka kuba yamukura mu mabanga n'ukuntu yamurindiye ubutegetsi. Ibyo byose nyine bikaba byaramuteye agashavu gakomeye cyane nawe agahita yifatanya n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi, ariho nyine bahise baronka imbaraga zikomeye cyane mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yari amaze igihe kitari gito atari ko arumvikana n'abajenerali nka bose barwanye mu rugamba rwa FTD kubera ko nyine yari ariko arabahombya mu ngingo zitandukanye yari ariko arafata, harimo nk'ingingo yahombeje abajenerali batari bake ndetse n'abagwizatunga yo guhindura amafaranga, ibipapuro, inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10. Ibyo byose bikaba byarashavuje bamwe mu bategetsi bakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse na bamwe bakomeye mu mugambwe ku butegetsi, cyane cyane abarwanye mu rugamba rwa CNDD-FDD bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bamumugiriye icyizere bakamuha amabanga asumba ayandi mu gihugu n'ubundi yabahemukiye kuko ariko arakorana n'abansi b'igihugu mu kusambura ibyo bubatse. Ariyo mpamvu mumaze iminsi mubona umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo azenguruka mu gihugu cyose nyine yubaka ibyo Ndayishimiye yononye, aho nyine bamwagiriza ko yashatse gusambura umugambwe ku butegetsi akoresheje igitinyiro afise nk'uko byagenze igihe wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Nkurunziza nyine yafashe ingingo mbi cyane yatumye umugambwe usambukamo kabiri, aho yafataga nyine Hussein Rajab akamufunga kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu. Umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ukaba warigabuyemo imice ibiri, aho bamwe nyine babonaga ko Perezida Nkurunziza yakoze amakosa gushika n'ubu ngubu bikaba byarabananiye kuba bayakosora kumwe, kuko bamwe mu bakomeye cyane barongoye umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD bari hanze y'igihugu, barataye amabanga bari bajejwe kubera uburyo ki bari bariko barirukankaho na bagenzi babo, ari nabyo nyine muri ino minsi biboneka ko bigiye kwisubiramo kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arafise abari mu mugambwe bamushyigikiye mu gihe hari n'abandi benshi cyane banafise ingufu nyinshi batamushigikiye, babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye nyine ariko arahemukira umugambwe aho ashaka gusambura ibyo bubatse mu myaka itari mikeya, nk'uko nyine mukunze kumva umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi avuga nyine ko hari abantu bariko barashaka gusambura umugambwe, kandi akavuga ko muri abo bashaka gusambura umugambwe harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Byose akabivuga nyine ashingiye ku gashavu yamuteye kubera ko ariko arafata ingingo zitandukanye atamugishije inama, mu gihe bitaba byoroshye kugira ngo umukuru w'igihugu afate ingingo atagishije inama umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi, kandi nyine ariwe ariho nyine ibyumviro buriyongora igihugu biba bigomba guturuka
umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo akamwagiriza nyine ko atigera amugisha inama mu ngingo zitandukanye afata, harimo nk'ingingo Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe yo gupfunga General Arenguiyome Bunyoni, aho nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi avuga ko iyo ngingo yafashe ari ingingo igayitse cyane, akavuga ko naho General Arenguiyome Bunyoni yaba ari umunyamakosa ariko yakoze byinshi kandi yahinduye byinshi, akaba yaranafashije umugambwe uri ku butegetsi ko atari akwiye kumumaramaza nyine nk'uko yabigenje mu gihe no muri no minsi ariko aramaramaza abandi bategetsi bakomeye cyane nk'abashiranganje ndetse n'abandi bategetsi bahambaye bakoreye umugambwe uri ku butegetsi, aho abita imbundenge ndetse akavuga n'andi majambo mabi cyane avuga ku bategetsi bagenzi biwe, aribyo nyine byazamuye ishavu muri bamwe mu bategetsi, bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko arakora ari ibintu bibabaje kandi biteye isoni, bishobora gusiga bisambuye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Gushika ubu mu Burundi bwose hari inkuru zitatu ziriko ziravugwa cyane kandi zinateye inkeke abanyagihugu, aho benshi bavuga nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru ya mbere iriko iravugwa cyane nuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aguma yikeka ko bamukura ku butegetsi biciye mu ngufu za gisirikare kudeta nyine umwanya n'umwanya. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aramaze igihe kitari gito yikanga ko isaha n'isaha ashobora gusanga bamutembagaje ku butegetsi bakoresheje ingufu za gisirikare, naho nyine bamwe mu bagumyabanga ndetse na bamwe mu nararibonye z'umugambi uri ku butegetsi bamubwiye ko naho yaheza iki kiringo arongoye batazongera kumwemerera yitoza ikindi kiringo kizakurikiraho. Ibi byose nyine bikaba ari ibibazo bihambaye kandi bihanze Perezida Evariste Ndayishimiye. Icya kabiri kiriko kiravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi nacyo gitateye ubwoba, umushingamateka Honorable Agathon Rwasa arongoye seneri hari umugambi mubi wo kuzimanganiriza ubuzima bwiwe, bitegurwa na Lieutenant Egide Basogomba yiyita Love. Ibyo byose nabyo akaba ari ikibazo gikomeye cyane kandi gihanze abarundi batari bake, aho abarundi nka bose bari bamaze gukunda Agathon Rwasa, bakabona ko aramutse arongoye igihugu cy'u Burundi ashobora gushira ibintu ku murongo, kandi bakabona ko ari we afise imbaraga zo guhuza abarundi, kuko biboneka ko abaturuka mu mugambwe uri ku butegetsi baba bafisemwo akantu k'amacakubiri, ariko Agathon Rwasa we nta kantu k'amacakubiri yifitemwo, aho nyine abarundi batari bake bari bamaze kumubonamwo amizero, bakavuga ko byanze bikunze ashobora kuzabarongora kandi agatunganya igihugu. Ibyo byose bikaba bitaranejeje bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bo mu mugambwe uri ku butegetsi, bakaba barahise bategura umugambi mubisha wo kumutembagaza ku butegetsi, ariko abarundi ndetse n'abanyepolitike batandukanye bakaba bagabisha abo bafise umugambi mubisha wo gutembagaza Agathon Rwasa ko bazahura n'ingorane zikomeye cyane, kuko nibaramuka bakoze iryo kosa umugambwe wabo bazahita usambuka, kuko byaramaze kumenyekana ko uwo mugambi urimwo abategetsi bakomeye cyane bo mu mugambwe uri ku butegetsi, harimo n'abajejwe ubushiranganje buhambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bari muri uwo mugambi nyine wo kugandagura Agathon Rwasa. Ariko ibyo byose abanyagihugu bakaba babyiyamiriza kure, bakavuga ko nibiramuka bibaye abategetsi bo mu mugambwe uri ku butegetsi bazaba bahuye n'ingorane zikomeye cyane. Icya gatatu kiriko kiravugwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni inzara iriko yiyongera igihugu cose, n'imbonerakure zisigaye zirara ubusa, kuko nyine nazo ntikizikibona abo zambura, kubera ko ubukene buri mu benegihugu burageze ku rwego rwo hejuru cyane. Murazi n'uburyo ki ifaranga ry'u Burundi ryamaze guta agaciro, wamengo igihugu cy'u Burundi kiri mu ntambara nyine, ariho abarundi bahera bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho ashikiriza amajambo ahumuriza, ariko biboneka ko atampinduka na nkeya akora kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitere imbere, ariko ahubwo benshi bakamwagiriza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo aba ariko aravuga byose aba ariko arahenda abarundi, bakavuga nyine ko nawe ari umusuma nk'abandi bategetsi bose bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, kuko nyine kuva yatangura kurongora igihugu cy'u Burundi imyaka 3 iraheze, ariko nta kintu gishasha kigeze kiboneka kandi nta n'impinduka yegeze akora, ahubwo kugira ngo ibintu bigende neza ahubwo birushaho kugenda nabi. Akaba ariyo mpamvu nyine bavuga ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye asezeranya abarundi atana kimwe akora. Ni byinshi tuba turiko turabategurira kuri no Mboneshakure imwe Rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico ubusabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.